ibijanye no kuriha ikori ry'agataka canke aho umuntu aba, ivyo ntibiraba abantu bose, ntibiraba abanyagihugu bose, kuko mu gisagara ca Bujumbura turazi yuko hariho abantu batari bake baba mu mazu, baba mu mpangu canke banayakoresha ivy'ubudandaji n'ibindi, mugabo atari bo bateza kuriha ikori ry'agataka kubera ataba ari amazu yabo. Iyo rero umukuru w'igisagara avuze ati abantu bose bazoza kurondera impapuro zoteza kwerekana yuko barishemwe n'iryo kori, twumva yuko umengo hazobamwo kujaniranya, kwitiranya abateza kuriha ikori, hamwe no gutevya yuko abanyagihugu baronka impapuro bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose. Ikindi naco umukuru w'igisagara yihendako nuko amakori asanzwe afise igihe n'uburyo atezwa kurihwa, mu gihe tuzi yuko impapuro zozo zikenerwa muri meri ari impapuro abanyagihugu bakenera imisi yose mu buzima bwa misi yose. Ntushobora gufata rero ngo abantu imisi yose muzokwama muraba yuko barisha ikori. Ica mbere si abantu bose bateza kuriha iryo kori ry'ubutaka, hama ikindi n'abateza kuririha barafise igihe baririhirako. Ni kuvuga kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kw'icumi na kabiri abantu ntibateza kuba bariko bariha iryo kori, rirafise ikiringo ririhirwako. Ikindi kinadutangaza ni ingene baja kuvuga yuko ngo umuntu azoronka impapuro zikenerwa mu buzima bwa misi yose, nk'uko womengo izo mpapuro zitangwa na meri zirafitaniye isano n'amakori abantu baba bariha, kuko kimwe cose kirafise amategeko akigenga, hama kandi niyo amakori atarishwe hariho uburyo buba bwategekanijwe n'amategeko bw'ingene ayo makori yishuzwa. Kira noneho hariho n'imvo zishobora kuba zumvikana zituma umuntu kumbura adashobora kuriha ikori mu mwanya biba vyategekanijwe, bisigura yuko muri ico gihe izo mvo iyo umuntu yazishikirije ntiyorinda kurinda kubazwa ivy'ikori kandi hariho imvo zatuma iryo kori ashobora guteba kuririha. Ikindi naco kinahambaye nuko iyo ngingo iriko irasubiza inyuma ibijanye n'ingene amaserivise ya leta atangwa. Mu gihe tuzi yuko mu bindi bihugu bagerageza kwigora kugira ngo batange amaserivise mu buryo bworoshe, mu buryo bunyarukije, mu buryo bunoze, murumva tweho ko bariko bazanamwo inzitizi, kuko umuntu azotonda arondera nk'urupapuro rw'umwana canke urupapuro rumwerekeye, bimusaba imisi myinshi, kuko murumva hari ibindi bazoca batangura kuja kuraba yuko umuntu yarishe canke atarishe ibi na biriya. Narirya twumva yuko harimo n'ivyo abantu bazoba bagomba kuraba yuko barishe kandi atari bo batezwa kubiriha. Icanyuma kiboneka nk'amahinyu nuko burya amakori iyo binakenewe umuntu ashobora kuja mu butungane gusaba yuko ikori barimukurako canke batoririha kubera imvo izi canke ziriya ziba zategekanijwe n'amategeko. Mu gihe rero bavuze bati umuntu azotegerezwa gutangura kuba yarishe ikori, ni kuvuga umuntu bazomuteka yuko atangura kuja kwitwara urubanza arutsinde, aronka ingingo ya sentare kugira ngo bashobore kumuha impapuro za misi yose. Kandi ico tutokwibagira nuko izo mpapuro zitangwa na meri aba ari impapuro rimwe na rimwe ziba zihuta cane. Vyari kuba vyiza rero yaba hafashwe ingingo ituma kuronka impapuro muri meri vyihuta cane, hako baza n'ingingo biboneka ko izoza kudindiza uburyo n'umwanya abanyagihugu bashobora kuronkamwo izo mpapuro. Abakozi ba meri ivyo kurya ibiturire vyavugwa ko bamwe bamwe babirya, nibaza ko hazoba kwimonogoza ko kurya ibiturire, kuko abantu benshi bazoba bihuta bari bakeneye impapuro zihuta, usange kubera ivyo vyuko bavuze ngo bazotanga kuraba umuntu ko yarisha amakori, bagerageze guca mu nzira zidahuye n'amategeko kugira ngo bashobore kuronka izo mpapuro. Ikindi naco nk'ingaruka nuko abantu benshi bazotakaza uburenganzira bwabo, bazocerwa kuronka izo mpapuro, bigatuma hariho vyinshi batakaza, baba abasaba ubuzi, baba abagomba kuja mu ngendo zitandukanye, baba abagomba gusinyisha ibi canke biriya. Birumvikana ko abantu bazojuragira, bigatuma kuronka amaserivisi atangwa na meri bitwara umwanya muniniya, bikarusha abantu, bigatuma hariho n'uburenganzira batakaza mu vyo bakora canke mu vyo baba bagomba kwitegurira.